Sangwa ikaze bakunzi b'ikiganiro Club de la Presse mwaramutse mwese muriko muradukurikira. Kino kiganiro kigira 91. Club de la Presse tuganire ku muga wo kumenyesha makuru. Urwego CNC rujejwe gucungera uko amakuru atangwa mu Burundi rwaratanguje igikorwa cyo gutanga ikarata y'abamenyesha makuru. Uburongoye ubwo rwego Nestor Bankumukunzi yasavye abariko bararonswa iyo karata kuyikoresha ico yagenewe. Kurundi ruhande naho Wirinyamitwe ajejwe igisata cyo kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu oyashimikiye na cyane ko iyo karata yokoreshwa neza mu bihe vy'amatora. Yongeye ko kandi ko ashima ko iyo karata ije gutandukanya abamenyesha makuru n'abatari bo. Yanashimikira kubamenyesha makuru basamburiwe amaradiyo na televiziyo hari mwaka w'ibihumbi 2015 abita ko babaye abanyepolitike bambaye umwambaro w'abamenyesha makuru. Ni yahe rero nsiguro umuntu yohayo majambo yujejwe igisata cyo kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu? Ni kuki iyo karata itangwa n'urwego CNC mu kibanza c'amashirahamwe ahurikiyemwo abamenyesha makuru bwabo? Iyo karata yo bimaziki hagati no hanze y'igihugu? Muri kino kiganiro mu gice cacu kigira kabiri turagaruka kandi no ku ngingo y'umuyobozi mukuru wa ABP yabujije kudasubira gukora amakuru avugwa mu mugambwe SNL. Yasigura ko biva ku buryo buke buri muri iryo torokanizo ry'amakuru y'ico kinyamakuru ca leta. Izo rero nizo ngingo zibiri tugira ducija nino muri kino kiganiro. Kugira rero tubitahure neza twatumiye abatumire babiri. Wa mbere ni Alexandre Niyungeko arongoye sendika y'abamenyesha makuru UBG. Mwaramutse neza Alexandre. Mwaramutse neza Mitwa. So ndaguhe ikaze. Wakoze kwitaba kiganiro. Ubundi mutumire yagira kabiri ni Bonfils Niyongere akaba ari umumenyesha makuru yigenga. Kaze mu kiganiro Bonfils. Ego murakoze no kuntumira muri kino kiganiro. Ego mwakoze mwese kuba mwatwitavye. Ikibazo ca mbere reka nce ndagihera kwa Alexandre Niyungeko. Alexandre mwebwe turibuka neza yuko mwari mwaraharaniye yuko iyo karata y'umwuga kumenyesha makuru yote bikaboneka. Mbega imaziki ikarata yo mumenyesha makuru ni ikarata ifise akamaro kanini. Bwa mbere nuko iza itandukanya kuko abatari abanyamwuga n'abanyamwuga. Kuko murazi ko hariho benshi baba biyitirira umwuga kandi atari bo. Ikindi ca kabiri naco akamaro ifise nuko iza hariho akamaro izanira umumenyi uyifise. Ntaza karore nko ku ikarata itangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu y'abamenyesha makuru ariryo bita mu Gifaransa Fédération Internationale des Journalistes. Fije mu funyafunya. Yego. Ikarata batanga iratanga uburenganzira bw'uko ushobora kugabanirizwa nk'ibiciro kubi bimwe na cane nk'ibijanye no kwiyunguruza. Iratuma kandi umenyekana mu kigega cyo gufashanya cyo mu kiryo shirahamwe. Ukuvuga iyo umumenyesha makuru agize ingorane ico kigega kikamufasha. Urashobora kandi no kuja muri assurance. Ariyo assurance itangwa n'iryo shirahamwe kumumenyesha makuru yigiyemwo akoresheje iyo karata. Ibiciro biba bigabanutse kuri iyo ntumbero. Reka tuvuge kuri ikarata itangwa n'urwego CNC. Ikarata rero iyo sino yita ni ikarata je ico kindi kuko mu bisanzwe muzi neza ngene CNC meze ngene yashizweho ntawoja ngaho ngo avuge ngo ni kugwego bari kwigutanga iyo karata. Ni novuga ko ari n'urugamba twari twaratanguye kuva kera tuvuga tuti yemwe ivyo bintu nibikako. Kuko tugiye kubiraba mu bisanzwe ngene bigenda ahandi. Nuko hariho inzira nka zibiri. Iya mbere ni yuko ikarata itangwa n'abanyamwuga bo nyene. No kuvuga sendika y'abamenyesha makuru. Niyo ivuga ati abamenyesha makuru amasendika umva nishobora hari aho usanga ari menshi. Amasendika y'abamenyesha makuru akavuga ati abamenyesha makuru turazi n'aba yego.
ni karata dutanga niyi itangwa gutya ahandi hashobora kuba ico bita komisiyo paritaire no kuvuga umugwi urikemwe bose urikemwe bose no kuvuga bose no kuvuga ikintu kuvuga abamenyesha makuru n'abaserukira leta muri abo bakoresha babo hashobora kubamwe abigenga cyangwa abaserukira leta canke urumva iyo ni numugwi uhurikemwe bose hari nivyo bita komisiyo paritaire no kuvuga yuko bavuga ati barangana no bashobora kuba bangana baba tugarutse rero kuri ibi vya CNC murazi neza yuko CNC n'igikoresho c'ubutegetsi kiza gucinyiza abamenyesha makuru nta kuntu rero ico kintu kiza gucinyiza abamenyesha makuru arico kandi coheza kigatanga karata y'abamenyesha makuru ako mu nshingano za CNC mu ntumbero yayo cyari rwego rujeje guteza imbere umugabo wo kumenyesha makuru ego imbere yuko umuntu yagira ati rujeje gucinyiza abamenyesha makuru no muzi turazi ngena twarahinduye intumbero kumbura turazi ngena vyifasha kira noneho naho gwari kuba uko wiyumviwe kuva kera ruguma ari igikoresho ca leta kuko numugwi ushigwaho n'umukuru w'igihugu avuga ati shizeho banaka n'abantu rero baza gukorera ubutegetsi baje gukorera ubutegetsi nta kintu bashobora gukora kitajanye n'ivyo ubutegetsi bushaka umwuga basa n'abawushize iruhande uko bimeze Bonfils ahandi mu bisanzwe ku rwego ngenda rugicaho leta iratora abantu bayo abamenyesha makuru bagatora abantu babo bakayicara hamwe bagaheza bakishiraho inzego zabo ariko muribuka neza ngena amategeko yasohotse mu misi heze basohora abagize ubwo rwego bashize ko ngo urutwara ni naka icegera ciwe ni naka inzego zose bazishizeho muri decret yasinywe ko yashizwe ku mukoro n'umukuru w'igihugu bisigura ko ari urwego rutigenga ariko bigenda ariko mu nyuma kwera babonye ko abantu bavuze bati rero none ko no mu mategeko bivuga ko bongene bitoranira byagenze gute mu nyuma baza guhindura ariko nta cahindutse kumwe nyene vyari bipanze niko vyagumye bivuga ko ari urwego rutizewe nta kuntu wizera noneho ko icizere gifatira ku bikorwa ibikorwa rero urwo rwego rwama ruriko rurakora nivyo gucinyiza umenyesha makuru none uwo muntu yogwizera umva yogwizera gute Bonfils Niyongere wewe waratunze ikarata y'umugwa kumenyesha makuru ico gihe ni karata yatangwa n'abashira hamwe nkuko arizaje kubivuga ahurikimwe bamenyesha makuru ico gihe ari abeje iyo karata wewe yakumariye iki iyo karata yagufasha mu mwuga wo kumenyesha makuru ikagufasha mu bihe bitandukanye vy'akazi uri kurakora na cane bisaba ko muhurira hamwe n'abandi bamenyesha makuru kugira muje gukora ibikorwa muhamagariwe vyo kumenyesha makuru abanyagihugu bayakeneye mu gihe runaka na cane mu bikomeye vy'igihugu nk'ibihe vy'amatora n'ibindi bihe uretse iyo karata yatangirwa i Burundi gusa ndafise ni karata itangwa n'urwego mpuzamakungu w'abamenyesha makuru bita Fiji iyo nayo ndayifise ivyo imfasha ni vyinshi none munsi nisino kwibanda bigaruka ko urongoye urwego IBG yabivuze ariko aho nogaruka ni hahandi ikarata kiratangwa uyu munsi Burundi sijya twe tuzi kumenyesha makuru ahubwo ikarata kiratanga u Burundi ni kimwe mu bintu bizotuma umenyesha makuru atotezwa ni kimwe mu bintu bizotuma umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi usubira inyuma nk'ibirenge kuko mwege mugikoresha ija karata yatangwa na ABG usigaye yitwa IBG ico gihe hari ngwano mwagira muri ko murakora kugira mugire muti ni karata itaduhumuriza kamumenyesha makuru ico gihe nta ngorane zari zo kumenyesha makuru muri bukaho umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi wari ugeze gushika mu mwaka wa 2014 aho wasubiriye inyuma no kuva mu mwaka wa 2015 gushika n'ubu ubwo mutero usubiriye inyuma nk'ibirenge yego mico gihe utunengere twari tubuze muri ifungwa rya Sane ruva kuki muri buka ifungwa rya Bobo Rugurika abantu bagiye babona ko umwuga wo kumenyesha makuru uri kugenda usubira inyuma muri gitorwa gitegeko rishasha ry'umwuga wo kumenyesha makuru kiye kintu rya tegeko ryarerekanye ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD buhari uno munsi butifuza ko umwuga wo kumenyesha makuru wotera imbere ni kintu yo kigaragaza ko uyu munsi namba CNC iri kikora kuriya kiye gihe kigomba kwitwara nka komisariya ijeje kubuza
ko abanyagihugu baronka amakuru ije rero kubuza ko abantu bashikiza ivyiyumviro vyabo biciye mu bimenyesha makuru none munsi irabandanya kera hariho n'urwego bita ABR hariho na IBG baragerageza bakavuga ariko uyu munsi urabona babarongoye ABR barahunze ko ibimenyesha makuru bakorera vyarasambuye ibindi biraturirwa baba abarongoye ikintu citwa OPB cyangwa OPEB nabo nyene barahunze kubera ko ibimenyesha makuru vyabo vyaratoye amashirahamwe menshi bamwe baravumye agashambara barahunga sinibaza bakiri mu gihugu ko ari benshi ko nabakorera mu gihugu bake bagiye baratotezwa umwe ukwiye uyu munsi rero n'abakigerageza ngo bakora umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi bari kumatotezwa iyumvire nawe ufatiye ku kinyamakuru iwacu gisigaye citwa ko arico kishobora kugerageza gukorera mu gihugu urabe kangahe cyangwa kiyo kiragabishwa niyo komisariya ije rero kubuza abamenyesha makuru gukora komisiyo oya je nayite komisariya mu mbabare nayite komisariya ije rero kubuza kwamenyesha makuru bakora akazi kabo kuko urumva nitwaguma twita ushazuka gukora komisiyo nationale ikora bwa gipolisi ikora bwa gipolisi cyo kubuza abamenyesha makuru gukora umwuga wabo urumva rero ikarata bariko baratanga siyo gutuma umwuga utera imbere niyo gutuma umwuga usubira inyuma Alexandre nimwe ko mwavuze akantu musa nuko mwahurije ko n'uje bisaje kumenyesha makuru mu biro by'umukuru w'igihugu Nyamitwe agira ati ni karata iza gutandukanya abanyamwuga n'abatari bo ico mwagihurije ko mbe twavuga tumuvuga rumwe kuri ico ni birumvikana ko dushobora kuvuga rimwe kiretse ko ntazi neza bariko aravuga kuko ufatiye kuri iryo jambo ryonyene aho gushika ho honyene turavyumvikana ariko wumvise ko hari ibindi yarongera ko yuko nka twebwe abahunze tutarabamenyesha makuru kubwiwe yavuze ko muramenyesha makuru bambaye umwambaro abanyepolitike nako mwambaye umwambaro wamenyesha makuru nibaza ko wawundi ati ugutuka na gutorera sinibaza ko ari Nyamitwe yoza kuduha inyigisho mu vyerekeye vy'umwuga wo kumenyesha amakuru na cane byo kuvuga abanyepolitike n'abatari niba ari umunyepolitike birahazwi kuko ni nawe nibibanza yicayemo n'ivya politike hanyuma na cane tugarutse no kuri radio yiwe yashizeho muri Ibukarema ari wayitwara nibiki murazi ikibanza yari ifise kandi n'ubu ikibanza ifise abo rero abo bo kuri bo nibo bitwa ko aramenyesha makuru ariko ivyo nibisanzwe kuko nta nico umuntu yobitega ko kindi kuko nivyo bashoboye je gusa ico no garuka ko cane kuri ibi vy'ikarata sinzi ko tuza kubigaruka kuza kubishikako nuko nohamagara abamenyesha makuru ntibihene uyo ni karata kuko nagira ndakubwire barabiza abo twakoranye nko muri RTNB ugiye muri mission ugiye hanze mu kazi ukagenda twaye iyo karata yitwa kwari yatanzwe na leta ukerekana bagusubiza inyuma nico gituma benshi yabivuze benshi bagaruka bakaza muri sendika bati moduha karata nico kibazo nagira mpave mbaza Bonfils nico nyine ucuduga ko abamenyesha makuru twarabyumvise baranejerejwe ni karata ishoboye kuboneka mbere none twogira tuti uwo munezero uzofata umwanya urumera canke byari bikenewe ko agiye cyane yuko bagiye gukora kuri kurubuga bagira ibibazo kubera kuri bya karata baca umugani mu Kirundi bati umwuga nikiriko mwuko nikiriko kuko iyo karata nkuko Bonfils yabivuze iyo karata cyo mbona bariko barayitangira no munsi niyo kugira ngo ahubwo bacore kubatoteza babazi babakurikira neza nico nyamukuru nico tubona kuko nivyahahora muribuka neza ko uno munsi ngena vyifashe umumenyesha makuru agiye kurondera makuru mu ntara canke muri commune canke abanza kugenda hehe kwa Buramatari akagenda kwa Buramatari ati akamuhiki akaca muhimbonera kure zimukurikirana kugira ngo bumvirize ivyo agenda amakuru agiye ararondera hose kugira ngo babone kumbure ukata kwibonetse nazo kwibaraje kwa Buramatari badushoka baje
kuko baja ku kazi. ahubwo barabonye ko hariho woshobora kubaca mu ryahumye ubu rero iyo karata nizo bicagirije bagira bati ubwo ni muri ko murarenza aho umuntu agira ati ahubwo ko ikarata ibonetse ubu ntihazo bakigiye kwabura amatayi ntihazo bakiye kurongoye imbonera kure ngira ngo igihugu turiko turavuga si kimwe Patrick bashobora kugira ikarata ibahaye uburenganzira kuvyerekeye ivyo kurenza niwe bavyivugira Alexandre bagira bati nagahengo agiye kubona ikarata ibonetse ntituzosubira gutotezwa tugeze sejo none sejo inkoko niyo ngombe ejo ringira tuzorabe ko hari ikintu kimwe kizohinduka mu vyerekeye korohereza umenyesha amakuru hama nagarutse no kuri ikindi mbe iyo karata ni nakahe karusho ihaye umenyesha amakuru kuko si ukuvuga gushiraho ikintu gutyo gusa isakarusha kahe nakahe karusho umenyesha amakuru azoba afise ngo arafise iyo karata kwitanzwe na sense ni bibazo wongere wishure no vishura gute kandi jewe ntazi ico kintu cyane nakarusho ubona mu maje mu make ivyo akarusho navyo nabonye kuko mu itegeko mu bisanzwe vyategezwa kuba bihari biti umumenyesha makuru azoba afise ikarata arafise uburenganzira ubu arafise ivyo ko zokoroherezwamo ubu nubu nabahaya uburorero bwo kugabanizwa nk'ibiciro bijanye no kwiyunguruza kumenyesha makuru hari ikiyari hajaho ivyerekeye ko umumenyesha makuru ashobora kuvyerekeye nk'ibikoresho ibikoresho akoresha mu mwuga wiwe bishobora kuba exonere bikagabanyirizwa bikagwa ivyo birahari ivyo biriho kuko muri ivyo abantu nibaje ngaho ngo basimbire ngaho bavuye ngo turaryohewe karata yabonetse iyo karata iri akamaro nuko nikiri ko mugenzi yego bon fils warabikurikiranye ni ibinyine yaje kuvuga abamenyesha makuru abapfasoni abagabo babamenyesha makuru bari Burundi babwize bati ashito tubonye karata irabonetse mbega webaza ko uwo munezero wabo siwo canke bo babayimwe barazi ayo bari babonye mu minsi heze bibaza ko kumbure bigiye guhinduka mitabaro nibaza ko ivyo ni nka bimwe umuntu bavuga ngira umugani wari wumvise mu bintu vyanditswe bavyita literature du Moyen Âge bavuga impumyi zibiri zitatu nako zihuye n'umuntu w'umupadiri agaca babwira ko abemereye amafaranga nta numwe wese uko ari batatu umwe wese yibaza ko yaronse ayo mafaranga baca bagenda gutamba hageze umwanya wo kwishura n'ivyo bafata baranywa baragira ante umwe wese akavuga ati atanga yandi patiri yaduha wabikarabishuza ati zana amafaranga rero umutezo kuyazana ati noneho uwemeye kuri hane padiri ku paruwasi padiri ageze kuza aho kubarihira ati ahubwo reka tubature ko amajambo yo kwirukana ibidayimoni bibarimo urumva rero bajya abantu batanze nk'impumyi batambira ikintu batabonye kandi bataronse kuko kijya igihwe sinzi kucumva canke igitutu kuko ijya karata ubwanje ndiko nibaza umuntu afite amaso yo kubona ibiri mu gihugu ingene umwuga wo kumenyesha amakuru kuratotezwa ingene abantu batemerewe gushikiriza ivyiyumviro vyabo ingene ku senese nyene bahaye amakarata yashinze mu ntara zitandukanye abantu bazoza barumviriza amaradiyo ngo avuga ibitagenda neza kugira ngo batange ubutumwa mu urumva iyo karata muri ico gihugu igihugu uyu munsi ku rwego rwa RSF urwego mpuzamakungu kumenyesha amakuru ategera imbibe bashira igihugu c'u Burundi mu bihugu vya nyuma bitoteza umwuga wo kumenyesha amakuru iyo karata mu vyambere bitoteza umwuga wo kumenyesha amakuru tugira ko uri Nyamitwe arongoye igisata cyo kumenyesha mu biro by'umukuru yagize ati ni karata ija ahubwo hageze muri bino bihe vy'amatora ubaze yuko ivyo bihe vy'amatora nisano yatanze kuri niyo karata atabivuze azi yuko hari ikigiye gufasha nakantu yagobetsemo nakantu yagororeyemwo uwumva yumve ni karata ije kugira ngo muzoze mukore ivy'amatora ariko ntimuyakore nk'abanyamwuga mukore nkuko twe tubikeneye ko mubikora nimwabikora ukundi ariko ntiyabitomoye uko arazi ngene azobitomora nimwabikora ukundi muzokwibonera ko muzobona nka bimwe babona abo turiko turavuga ko bahindutse abanyepolitike bo mu mwaka wa 2015 ni nkebuzo yabahaye ahubwo babaye ati mukumbure mukore ivyo tushaka ivyo tudashaka mu binume hanyuma nimwagira ivyo tudashaka mukagira ico mubivuga ko tuzobashira natwe namwe mu ruhande
wabo tuvuga ko batakira amenyesha makuru ahubwo ari abanyepolitiki bambaye umwuga bikitse inyuma y'umwuga wo kumenyesha makuru. Nico nyene Alexandre yagize ati bizofasha muri bino bihe vy'amatora, ahejeje kuvuga yuko abamenyesha makuru bahunze bambaye umwambaro w'abanyepolitike. Naguciriyemo mitabaro aho harimo n'akantu ko kuvuga ati bizofasha mu gihe c'amatora, mu gihe kandi amaradiyo mpuzamakungu yugawe atagishobora gukorera mu Burundi. Iyo karata itanzwe muri ico gihe urumva ko umwuga ariko barawutoteza cane, bashaka ahubwo ko bazokora ivyo aribo bandi bita les journalistes guerriers plutôt les journalistes soldats de développement bakoresha amategeko n'amabwirizwa bahawe n'ubutegetsi atakindi na kimwe c'umwuga bigira ko. Alexander, ikibazo nico nyene nibaza yuko aba bamenyesha makuru bariko babwirwa ivy'amatora bagahabwa ikarata kugira bazikoresha amatora, nibaza yuko bashaka kubateranya n'abamenyesha makuru bahunze. Icambere kimwe novuga nuko ubwa mbere yuko nishura ikibazo cawe nagira cyane tuze turatumwanya cyane gose kuri birinyamitwe. Turiko tuvuga ivy'umwuga kabanyamwuga bari bo babivuga hama nihagira kuza kurondera abagriyo baza baririmba basebuja uheze urondere muvuge banyamitwe ico ni kimwe niyo bari kwisonga y'igihugu ariko ijambo nyamukuru mwari musoka bari nivyo niko ndahubwira urumva ni naco cerekana ko ico kintu ico gikarata giriko giratangwa gifise iyindi ntumbero kuko simbone kibanza birinyamitwe afise mu vyerekeye ikarata y'umwuga y'ubunyamwuga. Ushobora kumbwira ko uno musi abaganga bari bavuze ati turiko turarondera ikarata y'abaganga, birinyamitwe yogenda ngo bagiye gutanga ikarata y'abaganga, wari we vuga ngo amakarata yotangwa n'abaganga bo nyene bazinanye hagati yabo bazi n'umwuga ngene ukogwa. Abantu bateza kumenya ko umwuga wacu wo kumenyesha amakuru ni n'umwuga nk'iyindi myuga, ni umwuga nk'iyindi myuga. Ngarutse rero ku kibazo cawe ubajije bashaka guteranya abamenyesha makuru basigaye mu gihugu n'abahunze. Ivyo nta kubateranya nibaza ko bari kwihenda cyane. Abamenyesha makuru ntibashobora nta gishobora kubateranya kihari, sinyamitwe yoza kubateranya kuko abamenyesha makuru nyabo bo barazi yuko jewe na mitabaro canke n'uwundi yitwa Yohani canke Konsilia ntumbaze mundi mumenyesha makuru ahari ari mu buhungiro canke mu gihugu akumara umumenyesha makuru ico nagira ndababwire murazi ko banyamitwe ntitubakunda mugabo ni kangahe twama turiko turavugisha muri amaradiyo yacu ako ntitubakunda kuko mu mwuga twanga peut-être ivyo bakora kawe uragenda si kibazo cyo gukundana. Ivyo niko ndagaruka rero ku vyerekeye umwuga. Twebwe rero umwuga wacu wo kumenyesha amakuru ntavyo kuvuga ngo ni inkunzi canke duha ijambo umuntu kubera afise uburenganzira bwiwe bwo gushikiriza ivyiyumviro. Umumenyesha amakuru ahari hose yaba uri mu buhungiro canke yaba uri mu gihugu atubahiriza ubwo burenganzira bw'umuntu bwo gushikiriza ivyiyumviro vyiwe aba yataye akaranga n'akaranga mutima kumenyesha amakuru. Nico rero jewe no fatira ko kininiya bamenyesha amakuru aho muri mwese aho ne wanagira nshishika akamo umbere ko tujagira kabiri cyakino ganiro kwamenyesha amakuru bari kwaronska iyo karata. Ico no babwira ni iki bamenye ko iyo karata ntani wanashaka dushake tuva naho twovuga ati ikarata ikarata ya yindi mwe mpuza makungu ijya sigira umuntu umumenyesha amakuru uyironka kubera umumenyesha amakuru. Uno munsi rero nibaza yuko akamo umuntu yobatera nuko bamenyesha amakuru aho muri no guhagararira umwuga mu guhagararira uburenganzira bw'abantu bwo gushikiriza ivyiyumviro vyabo mu gihe muzobona ko ivyo mutakibishoboye mukarengera bimwe vya nkunzi vyo kuvuga ivyo kuko natwe kamenyesha amakuru turafise ivyiyumviro vyacu ariko ivyo vyiyumviro vyacu sivyo dushobora kurengeza ivyo abandi nabo ko bavyiyumvira. Nabivuze mu kanya sindabakunda mugabo ntikibuza ko ndabaha ijambo. Yego. Hari umuntu yanditse avuga ati mu gifaransa avuga ati uko wiyumvira siko jewe niyumvira ariko nzogwanira yuko wewe ushikiriza ivyiyumviro vyawe.
naho tutiyumvira kumwe naho tutiyumvira kumwe iyo niyo yotegerezwa kuba ingingo ngenderwa ko umumenyesha ibyo biri mu burenganzira mu bwigenge bwa kirimo uburenganzira n'ubwigenge bw'abantu kuru ni uko umuntu amenya ati jewe ndaho kugira ngo kuko umwuga wo kumenyesha amakuru nico bita ambient public ni kuvuga turi ngaho kugira ngo dushikirize amakuru abanyagihugu batwumviriza turafitaniye novuga mbere cyakindi bita kontara hagati y'umumenyesha amakuru amasezerano nahata atamukono uriko ubisanzwe umumenyesha amakuru afise amasezerano y'akazi n'abashikiriza amakuru. Reka tuje mu gice kigira kabiri cya kino kiganiro nibutse yuko turi kumwe n'abatumire babiri abamenyesha amakuru Bonfils Niyongere umumenyesha amakuru yigenga hamwe na Alexandre Niyunge ko arongoye sendika y'abamenyesha amakuru IBG turiko tuganira ku mwuga wo kumenyesha amakuru. Ubu naho tuganire ku bijanye n'ingingo yafashwe n'umuyobozi mukuru ajejwe itororokanizo y'amakuru ABP ikinyamakuru ca leta aho yasavye abakozi biwe abamenyesha amakuru asanzwe arongoye yuko batoza barakora ku makuru avugwa mu mugambwe senere umugambwe urongowe na Agathon Rwasa. Bonfils, mbega twogira tuti iyo ngingo yoba yashizwe imbere n'uwo muyobozi mushasha yuko byoba bijanye byo biri mu rukurikirane rw'agatotezo kuba gakorerwa abari muri uwo mugambwe senere ko tuzi yuko muri no minsi bitifashe neza. Murakoze kuri ico kibazo ariko mitabaro reko mwiyobagiza ibintu biri mu gihugu uno munsi urwego rw'itorokanizo ry'amakuru ABP uno munsi cyo kimwe radio na televiziyo vy'igihugu biheruka guhabwa uburongozi ababirongoye baherutse kugenwa n'imbonera kure z'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi. Izo mbonera kure ufatwa nk'umugwi w'inkorabara no mu rwego rwawo birazwi ko ari umugwi w'inkorabara. Rero izo mbonera kure uyu munsi bahaye kurongora ivyo bimenyesha amakuru ni akamo katewe amenyesha amakuru ahubwo bakorera muri ivyo binyamakuru canke ivyo bimenyesha amakuru ko batosubira gutanga amakuru atanezereza ubutegetsi atanezereza imbonera kure mu kuvuga rero ati ntihasugire amakuru ajanye n'ivyo umugambwe SNL asubira kuvugwa ati ni kibazo c'uburyo mbere kihari sivyo namba ikibazo c'uburyo ntikihari kuko igihugu c'u Burundi bamabarimba bavuga ko cikwije muri vyose na hose nta kibazo c'uburyo bafise ahubwo ikibazo bafise nico kugomba kutumva uwundi muntu avuga ijambo batifuza kumva cyane yuko abamenyesha amakuru b'ubwo rwego bari mu ntara nta buryo bwinshi bukeneye kugira bashobore n'abatari mu gihugu ntibibatwara uburyo bw'umurengera kugira ngo bamenye ibintu bikebera hagati mu gihugu nkuko nakubariye nkuko urogoye urwego rw'abamenyesha amakuru IBG yabivuze hagati y'ubumenyesha amakuru n'umunyagihugu hariho kontara hariho amasezerano bafitaniye atuma umwe aronka amakuru hamakayatosora akayasubiza umunyagihugu umwe mu bayamuhaye kuko n'amakuru abantu bimenyesha amakuru bavuga cyane bashikiriza ntayo babahawe n'abanyagihugu bari hirya no hino mu gihugu. No kuvuga rero ko abamenyesha amakuru ba ABP uno munsi isaha tugeze ko nahisigeze ubona yahicitse ikigwati gibiciye ku buhinga ngurukanabumenyi ubuhinga bwa none ntibuvuga ngo hari uburyo bubuze kugira ngo ayo makuru atangwa n'umugambwe SNL canke amenyekana ni ya ntumbero imwe rudende yo guha uburongozi ibimenyesha amakuru vya leta urwego rw'imbonera kure urwego rw'inkorabara nkuko ishirahamwe mpuzamakungu onera bivuga no kuvuga ko badashaka ubundi muntu asubira kuvuga ikintu leta idashaka no kuvuga twavuye he twagiye buke kuva mu 2015 n'ikindi gihe bariko baratangura kubigira babitade bagera aho oye butugeze muri ya ntwaro bita iryogora duhure. Alexandre ariko n'uburyo ntibwarekerenga muri ABP bumwe arakoranye n'abamenyesha amakuru ba ABP uburyo bwa ngo bwariho canke cyo bari citwaza ivy'uburyo nibaza ko ari ivyitwa n'ugwitwazo kuko umumenyesha amakuru ari mu ntara mu bisanzwe itororokanizo ry'amakuru ABP mu bisanzwe amatororokanizo y'amakuru niyo no kwita mu rurimi rw'igifaransa niyo abare amasource y'ayandi y'ibindi bimenyesha amakuru niho ibinyamakuru byinshi navyo bivoma amakuru
bigaheza bikayahinyanyura ukundi. Uno munsi rero habayeho ingingo wayivuze kutariko kuko yavuze ngo yasavye ntiyasavye abamenyesha makuru ahubwo yabujije abamenyesha makuru ko basubira gukora amakuru ajanye n'umugambwe SNL. Ivyo rero jewe no ndabiha insiguro mbere ko turangiza ikiganiro turavye ubwa mbere bisigura yuko singaruka kuri ibi Bonfils yavuze nirwe ndatumwanya n'ivyo yavuze ubona yuko ubona nuko n'umwanya ukora tujana kuvyerekeye yuko ibinyamakuru bisigaye ivyo binyamakuru bitwagwa n'imbonera kure no kuvuga ivyerekeye ivy'umwuga byo biba bivuyemo bisigura rero yuko iyo imvugo y'uwo muyobozi ije guhonyanga ibwirizwa shingiro. Ibwirizwa shingiro ritanga uburenganzira bw'umuntu wese gushikiriza ivyumviro vyiwe. Murumva ko abasenere bibujijwe ko bashikiriza ivyumviro vyabo biciye muri ibinyamakuru vya leta. Nikindi cerekana igihushane mu bisanzwe uri umuyobozi w'ikinyamakuru ntushobora gusaba abakozi bawe ngo ntimuzorondera amakuru ahubwo babwira ati ni ukurondera amakuru menshi araba ubuzima bw'igihugu nk'uko nibwirizwa nako n'itegeko rigenga umwuga itegeko ryo kumenyesha amakuru naryo ritanga ubwo burenganzira. Aha nkerekana kandi ubwa kabiri yuko ari uguhonyanga iryo tegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru riha uburenganzira umumenyesha amakuru gukora amakuru yose araba ubuzima bw'igihugu ahariho hose. Kwitwaza rero ko ata buryo buhari wumva no kwitwaza kuko none wobuza abantu ngo ntimukora ayo makuru yango kubera ata buryo dufise tuzokora ayimbonera kure gusa canka yo send lifted. Urumva neza yuko atari kibazo c'uburyo ni kibazo c'umutima ni kibazo cyo kutamenya gutandukanya. Kwa kundi abo bantu bamenye neza yuko ibimenyesha amakuru bari kubarongoye ni ibimenyesha amakuru bibayeho kubera hari ikori y'umunyagihugu uwo ari we wese n'umusenera arimo. Ni ukuvuga yuko bategerezwa kumenya yuko bajya n'abakozi b'abanyagihugu kugira dusoze kuko ni nabo babahera. Twaje dusoze ikiganiro Alexandre mbega twogira tuti ivyo yashikije ni muri rwa rukurikirane rwo gutoteza abasenere. Washaka abasenere sinda nabavugire kuko barafise abavugira ariko ikiboneka neza nuko koko vyerekana neza yuko hari intumbero yafashwe yuko bibujijwe ya umusenere cyangwa uwundi bibujije kutiyumvira bitandukanye nuko ubutegetsi bushaka. Ico nico cyane jewe mbona umuntu yoheza agashimikirako. Nikindi cerekana neza ngarutse kuri ya ntuze nayiko ndakubwira kuko iyi ngingo ifashwe ikarata yarabonetse. Dufatanye ibibazo wavuze ngo ubu bigiye kumera neza wumva bigiye kumera neza ucugira ko dusozera mbega umuntu yogira ati none bikubishikanye ne mu bihe by'amatora biko ningingo ziko zafatwa zitoteza abashaka n'umwuga wo kumenyesha amakuru kuko barabuzwa gukora mu bwigenge umumenyesha amakuru acigenza gute muri ibi bihe cyo dusozera. Muri ibi bihe je cyo no gira nuko nosaba ko abamenyesha amakuru bore nibatibanga. Ico no basaba abamenyesha amakuru barayarondera bayashikirize kuko umumenyesha amakuru arafisa hageza nko muri iyo ngendo yo kurondera amakuru uko yahinyanyura no guheza agashikiriza. Uwo muri ABP yarondera yavugiriza he? Ni yarondera akaya azoyabashira bashake bayate muri bavuge ati mukaje nakoze akazi kiwanje wewe bazoba yakoze umwuga wiwe. Nta ngaruka mu buzima mu bizima bwe mu kazi kiyo byo mutera. Urumva mu bisanzwe murazi neza yuko ivyo dukora nico gituma cyangwa muravugira ati ko zivugijwe abariko zitamba nico ntibikazobe gutyo. Abamenyesha amakuru abazozivuza uko abazozitamba uko zivugijwe bazoba bariko baraheba umwuga wo kumenyesha amakuru. Ni ibintu vyumvikana. Cyangwa ubwira tubaza cyo hanze abandi mu. Oya navyo ndabifurije kuko hanze abandi bahonze ariko jewe ico no basaba nuko kuko hariho nagiye ndakubwira kuko jewe ivyo byara murazi ko nakoze mu kinyamakuru cyane. Umuti wacu ntawubona Alexander. Ndenda gukubwira kuko dusozera ikiganiro. Jewe hakunkoresha ukutari ko mu mwuga ndavuga nti ndatanze imihoho jewe icyo navyo mutemeye ko ndabikora ko umwuga bitekanye
Ndasubije. ni mubiha abandi Ndasubije ikarata. ni mubiha abandi bafise ivyo kuko ni ivyo mu mwuga kandi garuka kuri rya tegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru ivyo birari umumenyesha amakuru ko ashobora kuvuga ati ko jewe mutaye mutemeye ko jewe nkurikiza akarangamutima ivyo bintu ntavyo nkora ivyo umwuga birategekanijwe kandi birahari kandi novuga nti ubuzototezwa kubera yakoresheje ivyo azoba ariko aratotezwa nkuko abandi bariko baratotezwa kandi nibaza yuko bitebuke intahi isubijwe ijambo abo bantu bazoheza nabo basubizwa agateka kabo. Ego ni kuri ako kamo ka Alexandre Niyunge ko arongoye sendika y'abamenyesha makuru UBG nciye nsozera ko kino kiganiro ati ntibikabe aho bishikaho uko zivugijwe ariko zitambwa. Ndakushimire nawe mu kiganiro ntako ku nterano watanze mu kiganiro nanje aho vuga ko uko zivugijwe ariko zotambwa bizovana n'umurisho bizovana n'umurisho ujanye mu karangamutima k'umwuga wo kumenyesha. Urakoze Bonfils, wakoze nawe Alexandre ku nterano watanze muri kino kiganiro. Ndabashimire namwe mwese mwariko muradukurikira irindi sango ry'ikiganiro ca Club de la Presse azoba ari ku munsi wa gatanu nk'aya mango naho butaha.